igiki cyatumye mama yica papa? N'icyayi kintu kivyihishe. Mana we, utsiko nabaye ikigugu kuba naratohoza menye neza icishe inyuma y'urupfu rwa papa. Mbeho mama ko atagomba kumbwiza ukuri. Ibi bintu birimwe kuntera amakenga. Nguyo umwaka n'inusu uraheze ataco gukora mfise. Noneho ubu kirabonetse. Ngiye gutohoza menye neza umuntu ya telefone mama n'ivyo bavuganye kuri telefone. Ubu ndahaci ico cose catumye mama yica papa ngiye kugitohoza. Uwo muntu yatumye mama yica papa ndamuzi, ingere ku yindi. Mbere burya mwe na Leya mwe ntimukundanye kumaze iminsi mbona umenga murishimye. Kakora wende ati dukundana abigore ntidukundana gusa nani mu nzira yo kumubarira mugira ndamwemera sa Mwana wa mama atwe twagutanze kwa mu kibano burya twize ibintu byinshi gusumba kuvyibaza. mbwira nimba ari ivyo waruje kumbarira sohokera mu nzu. Kuki abantu mubona umuntu ariko atera imbere muca mutangura kw'ivyo tigo na wewe sohokera mu nzu ntarashavye. Nyarutsa Torani wose mugwa Imbere y'imbarira icatumye unyicarika ngahe harya niwe wanyicaritse canke ivyo nicaye. burya ndafise ibintu maranye igihe ku mutima nipfuje ko nabigusangiza wewe kuko ari we mbona ngo nduhure. Leila, imbabarire nshobora kubivuga mu buryo budakunda mugabo maze kubiserura ndazi umutima wanje bashobora kuruhuka. Burya nararavye umuntu yumva hafi yumpa umunezero yotuma mbaho nezerewe sanga ni wewe. Burya umutima wanje niwe ukunda kwiyumvira. Sedi na nubu Leila ntaraza. Je burya urantweza wishinga ubundaraye ngaho ubundaraye rega abahungu bose warabenze none ukeneye gucunga bere mu rukundo.
Leila, ndagukunda. Ndagukunda kandi cyane. Nifuza ko twosangira ubu buzima. Kandi ndasavye si ngombwa ngo uze kumbarira ngo inyishu uzoyima. Oya. Ndasavye nk'urukundo dukundane dusangire ubu buzima. Ok. Merci d'abord kuba wanyumviye bakoze. Merci beaucoup. Muganye n'umenga birangora. Ndikugora gute? Barumva nyene umenga ni biri seriye. Leila byumve. Basi ntunabibona ukuntu mba nkwitaho iyo nkubonye ukuntu mba mereye. Lei, abahungu benshi bafise amafaranga nta rukundo baba bafise. Baha umwanya wabo ayo mafaranga gusa, kandi n'ayo mafaranga niyo bakoresha mu kubabaza abo biyitirira ngo barakunze. Rero ntaco nyemeza ko wowe uje kunkunda by'ukuri canke nyene kuba ari ibindi bintu wishakira ku ruhande. Sinumva ukungene nta gapimisho ufise basi ko kubipima ivyo bintu. Urazi ko n'Imana yaduhishije kumenya ibiri mu mutima w'undi muntu. Ko muri ico gihe sinzi. Leila, ego ndabizi urashika ukaba warababaye, ariko siyo nzira njemwo yo kukubabaza. Vyumve, ndagukunda n'umutima wanje wose. Hamwe woramuka unyankiye gusa sinzi ko nosubira kubona kw'isi. Vyumve ko ari wenyene. I love so much. Leila, please, basi nta ihigwe rimwe gusa uzobibona ubwo tuzoba turiko turabana. Ihigwe rimwe gusa. Lei, nanje ubwanje urazi ko ndagukunda, ariko nukuri ndagusaba ikintu kimwe, ntuze umbabaze please. Ndagukunda cyane. Kurya yifitiye sheri wiwe. Ishinga wanitse urutwe ngaho. Ukeneye ko abibereye mu rukundo. Rero yibereye kwa sheri wiwe. Yibera ahantu hari amafaranga, nta mpamvu yo kwihuta. Nagombe yigumireyo. None Sedi, utenze kumbwira ayo majambo yose wirirwa uncurira, nturi kuba umuntu. We ko wirirwa ngani ikiyede cyakunaniye gukora. Ntarigera mbona n'umusi n'umwe uvuye ngaho ugiye kurondera akazi. Twese ntubayeho ku mahera ya Leila. Naho urantangaza. Ego manager wawe, ariko nicyo bisigura ngo abari bumva ari bico gukora. Nivyo mutama irakwizera kugira manager kandi n'uburi. Ntutume mba umuntu mubi kuri we. Papa naramubuze, ariko sinifuza no kubura imitungo yasize.
nyakubahwa, iyi si nayo idasigira akantu tuba wayishitseko, nutitonda ushobora kubura byose. ushobora kuba warantanze mu kazi, ariko wibuke ko ubu ari je ndi umugabo hano, kandi wibuke ko ndi bosi wawe. Yego uri umugabo, ariko yukundi na soko yari umugabo, ariko isira mu mizi bitagoranye, bisaba ko biga kuri kahise bigutegure kazoza. Ndiko ndagutahura ivyo uri kuravuga, ivyo byose uri kubivuga kubera yuko nkundanye na Reyi. Kandi urabizi ko ari we muntu wa mbere urwanya urukundo wanje na Reyi. Babe, come on. Umukunzi warashobora gushika nta n'ibigumbagumba byo kumuramutsa. Canke ndabaciriyemo mwari mu ijambo. Diego, tugenda wowe tuzosubira ku kazi, ubu hagezweho je na my heart. Mukunzi wanje, kumenga nimeze neza. Nibiki mwariko muravugana na Diego byatumye binduka nk'ukoze. Burya ndameze neza, kiretse yuko gusa umunsi ntiwata mu office. Baby, murare ni jewe nyene. Mbari wategeze kugira mubara. Kandi n'ikindi. Burya kampani yacu iriko iratera imbere. Ibaze. Yavuye kuri 30%, bigeze kuri 80%. Nibyo bikwiye kukunezereza. Kandi ibyo byose urazi ko agenda ifise mu ruhara. Baby, reka ndagutegurira ibyo gufungura. Ko ndabizi Clovis uyu munsi si hari. Undi ni umugore nawe ndendere mu buzima. Ntuyigwe urategura ibyo kurya. Ntegurire kafe. Kafe yonyene? Zero mwishu. Ifata neza. Nawe kiraturira. Koresha. Nawe. Ese narakubwiye ufate ubukemo. Kandi ndabasafuje. Shushe. Ndaneze uguhare. Nezero na ndendere. Nukuri ndagukunda cyane. Kandi kuko ndagukunda. Icyo wasaba cyose. I'm ready kugikora. Yes. Atero ushatse kuvuga yuko dushobora guhonja kuri bwa buki bwa Mutsama Imana yabika mu kiremwa mugore. Shu. Kumba romantique nkuko bwose. Uranangaje cyane. Ire ubwo buki niwe wabwiye geke
kandi ni nawe ushobora kubuhakura. Shit. Reka twibekere injyana yacu. Kuko mariage sigaje ideo. Okay. Babe. Tumerekeza rero nta. Thank you. I love you so much, babe. Boss, nabona kampani ko yatera imbere. Urakiye umufasha na karema mabani yari kugwa. Ndosanga babaye umuntu w'umugabo. Zakigwe na kuzukuru. Ubugiye uravuga ijambo rize. Rega Diego. Wowe urazi ko ari we muntu nizera. Nta mpamvu yo kutampanura. Tuzane umurakare w'inzigo. Uko ubuzima turimo nibwo kwitonda. Kuko isira kwigisha utenze gufatika n'ikaramu. Kandi tubiza gusigira ikintu mu buzima. Gusa wenda kwizeye kuko ndazashoye guhangana n'ibibazo. Ndabazi ko ntakumbabazi. Ariko wumve namamusengera iminsi yose kugira ngo nzobe hasi. Kuko namamusengera kandi uwo muzubakana uzopfa wizeye. Ubwo sirira yawe gutwaye umutima. Die. Urazi ko ushaka kuvuga ku munama. Kandi Grammars. Ndakwiye kumenya impamvu papa yapfuye. Gusa imbere ya vyose. Mama niruke mu bya mariage. Ninamara guheza mariage. Cemeza nkurikirane ivy'urufu rwa papa. Ahubwo tunyaruke nje kurabareyira. Tuvugane vya mariage. Nahise hari. Suzana simbiye mu mwanya wawe. Nuko mukabati ikintu na kimwe kiri. Mukabati. Hama Krovo urabitse urumjama wanje. Ya. Burya rero akantu ushaka kuzofasha. Kandi rero burya nubwo ndafite akantu gatoya ni ikintu gikomeye. Kandi iyo diri iravara. Wewe uyikoranye umwete. Ifite Imana itazoguhindura ubuzima. Ikindi akazi kagenda neza ngaha. Akazi kagenda neza. Ariko nditeguye. Iki nta mpamvu yo kutabikora. Kubera ikurumba nishaka udufaranga tugufasha abavyeyi banje. Rero ubwo yego kandi urazi je nako twizeranye ishutso ntuma cyose ndi tayari kugikora. Kandi ndazi yuko uri mu kuba mabuja wanje. Yego. Okay. Uchi ndakumira nici kamikindi. Ndari mutse kumubwira ko naye nanje ngaha. Ya, jindabizi. Westo navuga naje. Merci.
oya nawe uwo munsi nzokwambara izimbereye. Yego. Wewe nukunda surprise kandi bizogutangaza sha. Eya. Vyarera vyovyo niyo top. Uyavuye mu bashuga daddy asigaye agize ubajene. Mayo makuru wenda umvura yafise. Kuchudutsi mikanyari sivyo none nayo makuru shasana. Burya twicaye naza narusha. Boss. Maze imyaka myinshi nkora muri kampani. Kandi batumara imyaka igera kuri 3. Hari ikintu naguje mu mutima nshaka kukubwira. Icyo ndagusaba ni uko wonyumviriza. Kandi nongera nsaba mutima mweranda agufashe kugitahura. Niyo mutama yasigiye. Kandi urazi ko ndakubaha cyane. Nta mpamvu yo kutavyumva. Ega. Nuzijya kampani kurusha abantu bose. Mbere ndakumva manager. Sinigwa nabivuga mu migani atugutu kumene kumba kokeje. Ngiye kubwire ubyumve. Kandi ntunyumve nabi. Mbere ndakumva. Ndaguteze yo. Nimba wikunda ukunda ubuzima bwawe. We. Wicunga ivyo uvuga. Ko bishobora kugukwegera. Agahanga wishwe n'iki. Kandi wako karimika. Uyu munsi nemeye ingware dose ziba. Kuko nshaka ko witwa ku rupfu urubona. Nafise kwiga kuva kera gusa no munsi nza kugenda ndakubwiye. Kuko aho wopfa jibe nopfa. Mbega urazi chateye rufugwa. Umviriza yamenye ko uzi byose. Kuvuga rero wicunge ntihagire uwo bibwira. Hakagira uwo bibwira na cyane cyane Rey ukazobimubwira muzopfa mwese.
ukayikura mu kanwa iryo jambo ukayivuga, haba wewe haba Reyi mesi muzoba muri abapfu. Iryo nibanga ndakwibiye, wicunge ubigire ibanga. Diego, kuki uhinduka kandi mbona wari ufite apeti yo kuvuga? Ubwo iyo telefone wakiye ni y'amahoro? Uribuka igihe papa wapfa ko mama yaraje kwitaba telefone? Ntacyo uciye wiyumvira? Diego, ivyo vy'iyo telefone ubizi gute? Kandi wibuke ko wambariye kutaza kuvugira mu migani, ariko uriko urayikoresha. Canke ni uri nyuma y'urupfu rwawe? Nk'uyu mwanya nta mpamvu yo kubikubwira, kuko narabikubwiye kenshi ariko ntabyumva. Gusa ubu ndabona ko wugurutse, genda nawe wironderere ukuri. Babe, karibu, welcome. Meze neza. Wabaye bize na telefone cyane. Ahubwo nuko Diego yakora mundira ku telefone namubuze. Ariko gashe. Iba kangahe nguma nakubuza ko Diego ukwiye kumureka. Urabizi no kuba abana banje. Rero ukwiye kunyumvira. Diego burya arantera n'amakenga. Yaba amazu aguma yubaka. Ce sinzi nahakura amafaranga. Sheri. Urabe neza kandi ukanubona. Burya Diego ari mu bantu batungishijwe n'imitungo yawe. Nukuri canke yoba kwiba. Gusa cyari ikindi kintu mbona nibaza. Ubwo Diego ntiba yarigeze kurundira mama wawe bigatuma mama wawe yica papa wawe.